uno munsi rero nage nshime ku migambi yose twakoranye 2005 gushika uno mwaka yari imigambi itatu ikomeye kuko ni kw'igihugu cari kigeze. Umugambi wa mbere kwari kwitwararika umutekano, amahoro no kunywanisha abarundi, wari umugambi wa mbere. Uwo nawo twarawe tutogeje. Uno munsi dufisama n'umutekano vy'umusesekara ku buryo tugerura ko n'amahanga umuntu atanga ico afise. Ngo bwa mbere mu mateka y'u Burundi twagiye kugarukana no gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu nka Somalia, muri Central Africa, muri Sudani n'ahandi hose wakenerwa. Ico kibazo carakemutse. Inzego z'umutekano, igisirikare n'igendereza gihurikiyemwo abarundi bose kandi baturuka mu ntara zose mu makomine yose kugira ngo batekanye Uburundi bose bareme. Umugambi wa kabiri wari umugambi w'intwaro ibereye mu vy'ubutunzi, mu vy'intwaro hamwe n'ivy'imibano. Ico gikorwa twaragikoze bishimishije, byaratumye twebwe abarundi tubaserukiye duhabwa ubushimwe bwinshi hirya no hino kw'isi, twikomera amashi. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi hafashwe ingingo zikomeye ku bijanye n'amagara y'abantu ndetse n'ibihugu bikomakomeye kw'isi vyananiye. Za ngingo zijanye kwijanye n'abana bari munsi y'imyaka 5, abakenyezi bibungenze, za ngingo ko abana biga amashuri mato mato ku buntu, za ngingo zo korohereza bene gihugu mu kubegereza ubutegetsi, za ngingo twapfundika ngo tuborohereze tugabanye ibiciro kubijanye n'umwavu, kubijanye n'ibitoro, za ngingo twapfundika zo kwiteza imbere mu kwegereza bene gihugu ubushobozi, ariyo mafaranga mu makomine. Ubu naho tugize mu makoperative gushaka ku mitumba uburyo barabashikira. Iyo ni intwari ibere mu bijanye n'ubutunzi. Ya migambi yo kubaka igihugu dufatanye mu nda atanamwe ivanyemwo mu bikorwa rusange, twubatse ibintu byinshi cyane vyanyu mwiyubakiye, amashure, amavuriro na za kaminuza zirimwo, ibitaro, ibibuga vy'inkino, ingoro z'abategetsi, amasoko, ndetse mwibakira n'amasenyero meza meza kino gihe n'ibindi n'ibindi. Mu ntwari ibereye muje na politike, nibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu cacu c'u Burundi bihereye ku mugambwe CNDD habonetse intwaro yitorewe n'abene igihugu, abene igihugu bakayiyoboka bakayishigikira, inzego zikayiyoboka. Tukaba dusozereye imyaka 15 Uburundi burongowe n'abitorewe n'abene igihugu. Mu mateka y'u Burundi nibwo bwa mbere bibaye, nibwo bwa mbere kandi tugiye kuja tumaze imyaka 15 abarundi bahiganwa, umuntu akazana imigambi yiwe akayishitasa imbere y'abene igihugu, abarundi bagatora imigambi bishimiye, bagatora n'indongozi bishimiye. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka y'igihugu cacu Burundi. Ibi byose kubiraba mwabwiza ko ari bisanzwe. Nibwo bwa mbere habonetse amahiganwa usanga umugambwe ushigikirwa n'iyindi migambwe. Nibwo bwa mbere bibaye, mubifata imininigo, n'ibintu bikomeye kandi mu mahoro n'umutekano ntangere. Nibwo bwa mbere habonetse mu Burundi umukuru w'igihugu arongoye igihugu imyaka 15 kuva Uburundi buhabuje intare kwekukira kuri umugani atari umugani Rudoviko wa Gasore. Nibwo bwa mbere habonetse mu Burundi umukuru w'igihugu wa mbere agize uburambe, haba mu batowe n'abene igihugu, haba n'abasenye ubutegetsi. Uwo mukuru w'igihugu ari imbere yanyu niba afise uburambe akuje imyaka 15 wenyene. Iyo ni intwari ibereye. Ubwa mbere bibaye. Ubugira kabiri kubijanye n'intwaro kuva Burundi bwitwa Burundi, kuva kw'intara rushatsi cambara nta. Nibwo bwa mbere haje ko amatora mu Burundi
inyuma y'imyaka 15 turongoye Burundi, umukuru w'igihugu yahora atwara Burundi akaja mu bandi barundi no mu bagumyabanga agatora uzohiganwa ngo amusubirire, akongera kandi akamushigikira. Mu Burundi ntivyigeze biba atari no mwaka gusa. Iki kintu kirakomeye, kuko no kucami nta mwami yimikwa uwundi ariho, ntivyabayeho n'umunsi n'umwe. Muri za ntwara nazo zajyogora duhure kugira ngo umwe atware yateze komara uwundi, ntibarabana mu maso. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka y'u Burundi, aho umukuru w'igihugu asoze ikiringo ciwe acaza imbere y'abene gihugu agashigikira uwundi mukandida zo mukorera mu ngata. Iki kiringo kandi ndashaka kubabwira kuva 2015 gushika 2020 turimwo, nico kiringo carangwemo ibintu vyinshi cyane kandi bihambaye gusura imyaka 10 yari imbere yaho. Muzomubikubebuze muzoca mubibona. Ni kiringo c'umugisha, ikiringo c'Imana cabemwe umugisha mu barongozi b'inzego zitandukanye, mu barongozi bukuru w'igihugu. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi tugiye gusozera turonse ingoro y'umukuru w'igihugu azokoreramo. Handi ho twarabapangaye. Nibwo bwa mbere bibaye mu mateka y'u Burundi. Jewe muri no biringo kuva 2005 gushika n'umwaka narije mu matora, ndavye ukuntu mwambaye, ukuntu mushajije, emwe Général itoje. Sinigeze mbona mu matora 2005 na 2015 dushaza nkuko dushajije uno munsi. Reka da nigenda mvuga ukuri nk'ukuri